tubaramutse twongeye tubashimira abakunzi ba Izacu TV namwe mwese mudahengesha no gukurikirana ibiganiro bisha kuri TV yacu na cyane cyane mwe mwagize subscribe kuri ino channel YouTube kugira ngo amakuru atandukanye muzema yaronkera ku gihe ikaze turabira hamwe ku bigenda bivugwa ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemeza ko Ukraine itariko itera intambwe n'imwe mu bikorwa barimwo bita ivyo kwikura umwasi, agashima ingabo ziwe ku butwari zigenda zerekana ku mirongo y'urugamba, naho kuba Ukraine igiye gukoresha intwaro canke se ibikoresho vya gisirikare bisanzwe bibujijwe na cyane cyane cluster bomb munition, ngo Uburusiya nabwo ntibuzorekerana ndetse ngo bwiteze gusubiza bikomeye, niho Ukraine yakoresha zino bombe zisanzwe zibujijwe mu bihugu birenga 100 kw'isi. Ikaze turabiha hamwe kubigenda bivuga ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Uyu munsi turahagarara cyane ku kiganiro Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiraniye n'umunyamakuru Pavel Zarubin, umunyamakuru wa chaîne televiziyo ya Russia 1 TV, mu kiganiro ciswe Moscow Kremlin. Subscribe kuri channel YouTube yacu niba mutarabikora kugira amakuru atandukanye muzoze muraronkera ku gihe. Ikaze. Mu kiganiro cyo kuri uyu w'Imana, Perezida w'Uburusiya ntajya umunwa aho yagiye kure yerekana uko ibikorwa vya gisirikare vyiwe biriko bigenda neza, ndetse yemeza ko muri uku kwezi kwa gatandatu kuva Ukraine itanguje ibikorwa vyo kwisubiza ubutaka Uburusiya bugenzura, ibi bikorwa atantambwe n'imwe vyateye. Ubwo yaganira n'umunyamakuru Pavel yagize ati igerageza ryose ry'abasirikare ba Ukraine bakoze bashaka guca mu humye abasirikare bacu ntivyabakundiye, nubwo bakoresha amayeri yose ashoboka yo kugwana kuva igikorwa cyo kutugwanya gitangura umwasi nta ntambwe n'imwe yigeze atera. Aya majambo Perezida Vladimir Putin aje ashimangira ivyaheruka gutangazwa n'umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya ari we Sergei Shoigu, aho yemeje ko Ukraine itorohewe namba ku mirongo y'urugamba. Ikinyamakuru RT cemeze ko uyu mushikiranganje yemeje ko abanya Ukraine batakaje ibintu vyinshi cyane vyatumye batanashobora namba gushika kuri première ligne de front. Yemeje ko igisirikare cya Ukraine cabuze ibifaru vyinshi ndetse n'ibindi bigwanisho bahawe n'ibihugu vy'uburengerazuba na cyane vya Burayi hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimwo ibifaru, imiduga, inkoho n'ibindi. Kubuye mushikiranganje yemeje gusa ko mu kwezi kwa gatandatu kugeza ubu ibikorwa vya gisirikare vyo kwikura umwasi vya sindamusiga bitanguye, abasirikare 26,000 bose bamaze kuhasiga ubuzima. The New York Times, ikinyamakuru gisanzwe candikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyo cemeje ko ibice 20% vyaza ekipema ibihugu vy'amahanga vyahaye Ukraine vyasambaguwe n'ingabo z'Uburusiya. Kubwa Perezida Putin mu kiganiro yemeje ko Uburusiya bwasambaguye ibifaru 311 kuva ku igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatandatu, umunsi neza na neza hatanguza ibikorwa bidasanzwe vya Ukraine vyo kwisubiza ubuce Uburusiya busanzwe bugenzura. Perezida Vladimir Putin mu kiganiro Moscow Kremlin yagize ati muri ibi bifaru 311 n'imiburiburi 1/3 nzi neza ko vyari ibifaru vyakorewe mu bihugu vy'uburengerazuba harimwo na za Leopard z'Abadagi. Kudetera intambwe kwa Ukraine vyagarutsweho mu kwezi kwa gatandatu na Perezida Volodymyr Zelensky ndetse n'uburongoye ingabo muri Ukraine Valery Zaruzinyi, nkuko twaje twabigarutseho mu kiganiro twabashikirije hano kuri channel YouTube yacu Izacu TV, aho bemeza ko vyatewe nuko ibihugu vyo mu burengerazuba bikwiye nyabuna kurungika ibigwanisho vyinshi kugira Ukraine itere intambwe igaragara muri runo rugamba. Muri kino kiganiro kandi ca Moscow Kremlin ca Pavel Zarubin, nkuko uyu munyamakuru yabitangaje kuri chaîne Telegram yiwe, ibikoresho cyane vy'Uburusiya yemeje ko baganiye ku kibazo c'ingingo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joe Biden, umuperezida waho, yemeje ko igihugu ciwe kigiye gufasha Ukraine ubwoko bw'ibisasu bibujijwe ku isi n'ibihugu 100 gukoresha. Bwana Perezida Vladimir Putin yemeje ko Uburusiya nabwo busanzwe bufise ububiko bw'ibi bisasu
vya cluster weapons ariko ko batari bwabikoreshe na rimwe ko ariko hamwe Ukraine yo kwihenda bakabikoresha nabo bo kwitega kubirekura ku butaka bwa Ukraine aho yagize ati Uburusiya bufise ububiko butandukanye bw'izi cluster ammunition ubwoko bwinshi ndetse kurusha uko muvyibaza gusa nabwo turigera tubikoresha ku rugamba ndetse nta n'ivyo twigeze tubona ko ari ngombwa kubikoresha gusa mu gihe cyose umwasi azobikoresha kuri twebwe turiteguye gusubiza kandi bikwiye bibaye ngombwa n'umujinya udasanzwe kubwa Putin ariko yemeza ko ikoreshwa ry'ibigwanisho vya cluster na Ukraine bizofatwa nk'ivyaha vy'intambara kandi kurungikwa Ukraine ibigwanisho ari uko mu biko bw'ibindi bihugu bisanzwe bifasha Ukraine atabindi bigwanisho basigaranye. TASS ikinyamakuru cyarirwa mu Burusiya kivuga giti kivuga giti aho basubiramwo ibyo President Vladimir Putin yagize ati ikoreshwa ry'ibisasu vya cluster vyerekana ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ishigikiye ivyaha niko dushobora kubifata. Sinibaza ko kurungika ibi bigwanisho ari kubw'umutima mwiza bafite Ukraine ahubwo ni kubera babuze ibindi bigwanisho mu bubiko bwabo tubifatiye muri rusangi. Bwana Putin yemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi kuri ubu reserve zabo z'ibigwanisho canke se stock zabo z'ibigwanisho ziri kugabanuka cyane kubera ibigwanisho bigenda birungikwa muri Ukraine aho bigenda bisamburwa. Iyi akaba ari yo mpamvu bagiye guha Ukraine ibigwanisho bibujijwe gukoresha aho yagize ati Ukraine ikoresha ibisasu 5,000 canke 6,000 vya calibre 155 milimetero ku munsi ku rugamba mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora ibisasu vya calibre 15,000 ku kwezi vy'ibi bisasu. Iyi niyo mpamvu bariko barungika ibisasu bibujijwe kuko stoke z'ibindi bigwanisho ziriko zigabanuka ku rugero rutigeze ruboneka. Ibigwanisho vya cluster ammunition weapon none vyo babikora gute, bimeze gute? Eka tubice hirya no hino. Ibigwanisho vya cluster n'ibigwanisho bibujijwe gukoresha kuko bishobora gukoreshwa bikica abasivile kandi batari ku rugamba. Ibigwanisho biba bigizwe n'ibiturika vyinshi vyitwa bomblets aho birashwe ibi biturika vyinshi vyitwa bomblet bishobora gushika ku butaka bigashwanyaguza agace bikorokeyemwo. Ibi gashobora kuba ako kanya canke bigashobora gufata imyaka n'imyaka bitaraturika. Ibigwanisho vya cluster bishobora kurasishwa indege canke bikarasirwa ku butaka canke se mu mazi. Ubwo yari Vilnius muri Lithuania, Emmanuel Macron yemereye Zelensky kumuha indege zizoshobora gukoreshwa mu iraswa ry'izi bombe. Ibigwanisho mu bisanzwe vyakozwe muko birashwe bica bisambuka ariko ku bice kimwe kuri gatatu muri vyo bishobora kutaca biturika ako kanya. Ibi bishobora gushira mu kaga ubuzima bwa nzirakarengane z'abasivile. Muri bo ibice 94% bashobora gupfa ako kanya canke se ibice 40% ugashobora gusanga hapfuye abana. Ariyo mpamvu ibihugu bimwe na bimwe vyase yuko bishobora gukoresha zino misile. Kugeza ubu ibihugu bishika ijana byasinye amasezerano yo kudakoresha ibigwanisho harimwo United Kingdom canke se ubwami bw'Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudagi, ariko Ukraine, Uburusiya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntivyigeze bisinya aya masezerano. Bwana Joe Biden aganira na CNN yemeje ko kurungikirwa Ukraine ibigwanisho ari ingingo ikomeye gusa yabikoze kugira Ukraine ibashe guhangana n'umwasi hari Uburusiya mu gukingira ubutaka bwabo. Umwe mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko ikoreshwa ry'ibigwanisho baganiriye na Kiev ko bitazokoreshwa ngo bitegwe mu bisagara ahubwo bizogitera biterwa ahandi hatandukanye.
Putin nk'uko twabigarutseho we yemeza ko ikoreshwa ryavyo ataho bitaniye n'ivyaha vy'intambara. Umuryango mpuzamahanga ONU mu kwezi kwa gatatu wo wemeje ko Uburusiya amaze kubikoresha incuro 24, ariko itohoza ryakozwe na CNN, ikinyamakuru ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, co cemeza yuko vyakoreshejwe incuro 11 gusa, naho nyene bikaba vyatewe i Kharkiv mu mwaka uheze ubwo ingabo z'Uburusiya zatangura ibikorwa muri Ukraine. Reka turashimira ko mubanye